Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri mbonesha kure ya ICTV n'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane. Kuri rino genekerezo rya 24 ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2023 turi kuwa mbere. Hari amakuru mashasha kandi yihuta avugwa kwifatwa y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Uwo muntu ndabahaye ni umuntu hambaye cane ku gihugu, mutegerezwa kurwanira igihugu, hamwe yogira icaba igihugu coba kiguye mu manga. Nihaduka umuntu wariwe wese aza kubarwanya mwidefande mu mwivune, nimwakenera ramforo abaza kubafasha mutubwire. Jewe ngumye ngaha kandi nta bwoba mfise, nivyashaka bizonkoreko, ariko sinshobora kwemera ko dusubira kurya inkere mw'ishamba, sinshobora kwemera ko dusubira iyo twavuye. Ayo ni amajambo General Silas Ntigurirwa yatekereye abasirikare n'abapolisi 67 bari bafise igikorwa co kujana General Alain Guillaume Bunyoni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mw'ijoro ryo ku munsi wa kane ushira wa gatanu kugira ahungishirizwe muri ico gihugu. Uko General Alain Guillaume Bunyoni yaragiye guhungishirizwa mu gihugu ca Kongo, ifatwa rya General Bunyoni n'imiduga yari mujanye muri Kongo ukuntu yagarukiye mu nzira imbere yuko hageragezwa kujabukana General Alain Guillaume Bunyoni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, hari habanje kuba ibiganiro hagati y'impande zibiri. Ivyo vyose nivyo tugiye kubashikiriza muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Nizera ko wamaze gufyonda kuri subscribe nimba utarayifyondako, kano nakaryo keza ko kugira ufyondeko maze uraje urabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Vyukuri Alain Guillaume Bunyoni arafise ibihangange n'abagenerali bakomeye mu gihugu bamushigikiye kandi bariko baramufasha mu bintu vyinshi cane. Icanateye ubwoba bamwe mu bategetsi nuko Alain Guillaume Bunyoni agize icaba canke akagirirwa nabi igihugu coca kigwa mu manga. Alain Guillaume Bunyoni arakomeye cane kandi abamushigikiye bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira uyu Alain Guillaume Bunyoni arekugwe. Murazi ko umushikirizamanza kizigenza wa Republika yavuze ko Alain Guillaume Bunyoni yafatiwe Inyamuzi, ni muri zone Mubone muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura rirare ku munsi wa gatanu murantunga, ariko abenshi bakaba baribajije igituma Alain Guillaume Bunyoni mu rugo iwe hagiye gusakwa, ibintu bigasanzazwa, inzu yiwe ikuzuzwa abapolisi, abo mu muryango bakakwa uburenganzira bwabo n'umwidegemvyo. Alain Guillaume Bunyoni agafatwa mu buryo bamwe bavuga ko ari uburyo bw'akarenganyo, mu gihe atacagirije na kimwe kiboneka kigaragara nk'uko biri mwa rino tangazo ry'umushikirizamanza kizigenza wa Republika kimwagira na kimwe gihari. Banza nawe wumvirize ibiri muri iri tangazo ry'umushikirizamanza kizigenza wa Republika. Yanditse ati: umushikirizamanza kizigenza wa Republika aramenyesheje abarundi n'amakungu ko kubera amakuru yari afise ku vyaha vyoba vyarakozwe yasohoye umutahe wo gusaka Generali do Police Alain Guillaume Bunyoni. Ngira ubanze wumve neza ngaha. Umushikirizamanza kizigenza wa Republika aramenyesheje abarundi n'amakungu ko kubera amakuru yari afise ku vyaha vyoba, no kuvuga ku vyaha vyoba vyarakozwe, nawe nyene urumva ko ariko arahengeshanya, ntazi ko ivyo vyaha vyakozwe, nta vyemezo bihari, ariko nyene arakekeranya, arahengeshanya, ntabwo azi ko ivyo vyaha vyakozwe. Bivugwa ko Bunyoni akiri umwere atacaha afise. Bunyoni nta caha kiramujako, nta caha kiramwagira. Bunyoni gushika ubu atarashikirizwa ubutungane, atanivyemezo ku vyaha yoba yarakoze. Kuja gusaka kwa Bunyoni ntabwo vyari
bikurikijwe amategeko. Ati ku vyaha vyoba urumva ko n'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika ntabwo yemeza ko Bunyoni hari ivyaha yakozwe bizwi, ahubwo bariko barahengeshanya ko Bunyoni yoba yarakoze ivyo vyaha. Rino tangazo ribandanya riti kwigenekerezo rya 17 Ndamukiza 2023 iryo sakwa ryabaye aho igipolisi cari cashinzwe ico gikorwa casanze Generali do Police Alain Guillaume Bunyoni atakiri mu rugo iwe. Niho rero umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika yaca asohora umutahe wo kumurondera. Kwigenekerezo rya 21 Ndamukiza 2023 yaciye afatirwa Inyamuzi, ni muri zone Mubone muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura aho yari yinyegeje. Iryo tangazo ry'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika ribandanya rivuga riti umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika aramenyesheje abarundi n'amakungu ko General do Police Alain Guillaume Bunyoni ari mu minwe y'igipolisi. Ikindi gipfungu kirimwo ngaha nuko abategetsi bakomeye nko ku rwego rwa General Alain Guillaume Bunyoni batajanwa mu minwe y'igipolisi. Ivyavuye mu isakwa ndetse n'ibindi bimenyetso bigaragaza ivyaha yoba yarakoze biriko biregeranwa kugira ngo azoce yashikirizwa umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika nawe aze afate ingingo yisunze amategeko. Ibi bintu duhereje ko birerekana ko Alain Guillaume Bunyoni atacaha kiramwagira. Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu nta caha kimuriko, ahubwo hariko harakogwa amatohoza. Ibi bisiguye iki? Ibi bisiguye ko Alain Guillaume Bunyoni ashobora kurekugwa umwanya n'umwanya, kuko harashobora gusohoka itangazo nanone risohowe n'uyo mushikirizamanza kizigenza wa Repubulika canke se urundi rwego rubijejwe, bakavuga ko Alain Guillaume Bunyoni mu masakwa yakozwe ndetse n'amatohoza yakozwe kuvyo yagirizwa atacaha kirimwo. Nyamara nkuko twabibabwiye ku munsi w'ejo, Alain Guillaume Bunyoni arafise vyinshi ashobora kwagirizwa, ariko nanone hari ubwoba no kutumvikana kuco Bunyoni azokozwa mu bihangange biri ku butegetsi. Bunyoni arafise benshi bamushigikiye kandi batifuza ko yoja mu munyororo. Abo ngabo babona ko nayo yoja mu munyororo bishobora gutuma n'abandi bakoranye ivyo vyaha nabo nyene bashikirwa, ivyo navyo bikabata mu mvuto. Alain Guillaume Bunyoni ariko aratuma ibihangange bisubiranamwo. Ifatwa rya Alain Guillaume Bunyoni ntabwo ririko rirumvikanwa ko na bamwe mu bihangange ku butegetsi. Ivyo kwagiriza Bunyoni biruzuye, ariko nanone Alain Guillaume Bunyoni ashigikiwe n'abakomeye mu butegetsi. Gufata General Alain Guillaume Bunyoni ntivyagoranye, ariko kumushira mu butungane bisa n'ibitamworoheye Evariste Ndayishimiye. Bamwe mu bihangange mu butegetsi niberekwa ivyo gucira urubanza uwo mu generale ko batashoboye kumwica mu mpisho. Hari ikibazo c'ivyo bazomwagiriza vyinshi mu vyaha vya Bunyoni, vyaba ibijanye no gusesa amaraso canke ibijanye no kunyonora amatungo y'igihugu asanzwe abisangiye n'ibindi bihangange. Kumukurikirana kuri ivyo vyaha vyosigura gukora urubanza rw'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Ivyo ntibashobora kuvyubahuka. Kumushirako ivyaha bishasha bijanye no kurondera gutembagaza ubutegetsi bisa no kumukorera irementanya, bisaba kumukorera irementanya nk'uko bagiye barabikorera abatari bake. Bishobora no gutera ubwoba abanyagihugu ko bwa bundi hariho aba CNDD-FDD barota gutembagaza ubutegetsi. None Ndayishimiye agiye kubigenza gute? Ivyo gutoroka kwa Bunyoni guhungishirizwa muri Kongo, nukuntu abasirikare bagiye kumufata, amajambo babwiwe na Silas Ntigurirwa ndetse n'andi mabanga akomeye, turaza kubigaruka ko mu kanya. Ariko mbanze ndakwibutse ko ivyo Alain Guillaume Bunyoni ashobora kwagirizwa mu gihe ubutungane bwoba budakoreshejwe n'ubutegetsi ari vyinshi. Alain Guillaume Bunyoni afise uruhara mu igandagurwa rya Ernest Manirumva muri 2009, ariko ntiyavyikoranye. Ibirwanisho Manirumva yariko aratohoza ko
vyagurwa n'ubushikiranganje arongoye vyabikwa ku kirimba kwa Nkurunziza bikajanwa na Adolphe Nshimirimana muri Congo kuba FDLR. General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika niwe wundi avugwa mu bagandaguye Imana irumva. None Ndayishimiye yokurikirana Bunyoni akihoza abo bandi nabo barafise ubwoba ko Bunyoni apfunzwe canke agacirirwa urubanza rw'ukuri, abo nabo boshikirwa. None murumva bo bashobora kwemera ko Bunyoni yashikirizwa ubutungane agacirirwa urubanza? Alain Guillaume Bunyoni yaravuzwe cane mu bwicanyi bwabaye ku kirabo Sherazami mu Gatumba muri Nyakanga 2011, ariko haravuzwe kandi Ndirakobuca na General Maurice Mbonimpa. None bokurikirana Bunyoni bakareka abo bandi? Wiyumvira ko abo bandi bo kwemera ko Bunyoni ajanwa gucirirwa urubanza kuri ivyo vyaha kandi bazi ko nabo nyene vyoca bibagarukako? Inyuma y'amatora ya 2010 indiri z'aba FNL barwasa barishwe muco bise Place Afisha. Bunyoni yari umushikiranganje ajejwe umutekano, ari mu bobazwa ubwo bwicanyi, naho nyene ntivyosiga indiri z'ibihangange mu butegetsi. Abo bose nibo bagiye kugwanira urugamba Alain Guillaume Bunyoni kugira ntaburanishwe. None Ndayishimiye yo kwirukana Bunyoni akareka abo bose mu bwicanyi no kunyuruza abantu kuva muri 2015. General Alain Guillaume Bunyoni ari imbere cane mu babuvugwamwo. Haravuzwe abiciwe muri Kave ku rugo rwiwe mu Gasekebuye, ariko kandi ivyo vyaha binavugwamwo abandi bategetsi benshi cane. None Ndayishimiye yo kwirikirana Bunyoni wenyene akareka abandi bose? Bunyoni ntashobora kubazwa wenyene inyuruzwa ry'umushinga amateka Oscar Ntasano, ico caha kirimwe abandi benshi guhera ku kirimba ca Perezida Nkurunziza. Kumbura icaha kivugwamwo urugo rwa Bunyoni rwonyene ni igandagurwa ry'umupfasoni Lydia Nibogora ni muri Ruhuma 2017, ni kimwe mu vyaha bike yoshobora kubazwa wenyene. Nayo mu bijanye n'ubutunzi nico kimwe, ubusuma bwinshi burasangiwe n'abategetsi benshi. Bunyoni niyoshobora kubazwa wenyene iturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura, ntiyobazwa wenyene amanyanga yo mwidandazwa ry'ubutare bw'u Burundi, ntiyobazwa wenyene ubusuma mu masoko y'igipolisi, ntiyobazwa wenyene ibijanye n'urudandaza rwa pasiporo, ntiyobazwa wenyene urugomero rwa Mpanda. Bunyoni ntiyobazwa wenyene urudandaza rw'abakenyezi mu bihugu vy'Abarabu aho baca ku kibuga c'indege barisha amadolari 300. Ikindi kigoye nuko Bunyoni afise amakuru ku bundi busuma bwose bwagira ibindi bihangange. Ayo madosiye yose ntiyoshobora kuyugura, ayo madosiye yose ntibashobora kuyugurura, ariko nanone biravugwa ko hashobora kuba irementanya n'iryo rishobora gushirwa kuri Alain Guillaume Bunyoni. Mu vyo bashobora kumwagiriza hakaba hashobora kuzamwo ivyo kunyegeza ibirwanisho mu gihe bizoba bidakunze ko generali bamushira kwa amadosiye yumvikana, hazoba hasigaye kumurementaniriza. Ubu haravugwa cane ko bashaka kumwagiriza ibintu bitatu: kunyegeza amafaranga menshi mu ntumbero yo guteza ubukene mu gihugu. Ingorane nuko abagiye gusakata amafaranga baronse ku rugo rwiwe, amatwi adusumira nuko ubutegetsi butegura kujana amamiliyari atari make ku kirimba ca Bunyoni muri Nkengabusoro, mu nyuma bagahamagara abamenyesha amakuru ngo babereke ayo mahera. Ivyo vyoba biri mu vyatumye hafatwa uwubatse inzu ya Bunyoni kugira yerekane uko ingoro yubatse maze babone aho banyegeza ayo mahera. Ayo makuru yamaze kuja habona. Ikigira kabiri Bunyoni ashobora kwagirizwa nuko rondera guhungabanya inzego z'igihugu. Muri iyo ntumbero hoba hari umugambi wo kuja kunyegeza ibirwanisho ku kirimba ca Generali Bunyoni muri Nkengabusoro. Imbere yo guhamagara abamenyesha amakuru bakavyibonera, Bunyoni avugwa ko yari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi no gushinga ikirobere. Ikibazo ubutegetsi bwa Ndayishimiye bufise nuko kuronka ivyemezo butabanje gutera ubwoba abanyagihugu. Hari n'ikibazo ko ivyo bavyemeje babotegerezwa gufata abandi benshi bazerekanwa ko bariko barakorana na Bunyoni. Ikindi nuko Bunyoni yashobora kwagirizwa gukorana n'abanzi b'igihugu bari hanze y'u Burundi, nkuko twabibabwiye. Ikinyamakuru kiriho gikorera iperereza kikaba giherutse kwemeza ko Generali Bunyoni ari we yahoraho amakuru y'ibanga umumenyesha amakuru Bob Rugurika ku busuma bukorwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Hari amakuru avuga ko mu biro
vya Bunyoni muhira mu Gasekebuye hoba haratowe amakuru menshi y'ibanga ajanye n'ibibazo vy'ubutunzi bene ibijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza, turetse ko bigoye kwemera ko Bunyoni yokorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi basanzwe batamwereka. Biragoye kandi ko ubutegetsi bwonyene buzojana mu butungana amadosiye yerekana ingene buriko buriba igihugu. Ikitavuzwe co n'ingene butegetsi bwoshira habona amabanga yobajanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Sylvestre Nyandwi yavuze ko yamaze kubona ivyo vyaha. Sylvestre Nyandwi yavuze ko amaze kubona ivyaha Bunyoni yagirizwa ngo azomenya ingingo afata, no kuvuga ko ariho azomenya ko ajana Bunyoni mu butungane canke ko amurekura. Sylvestre Nyandwi yanavuze ko Bunyoni ari mu minwe y'igipolisi, yikuye ko ari mu minwe yiwe. Iyo mvugo iratangaje cane. Intwazangabo zo mu rwego rwo hejuru nk'uko twari twabibabwiye cane ntizijanwa mu minwe y'igipolisi zicambaye amapete. Ubundi muri Parquet General de la République nibo bikorera amatohoza. Bisa nuko Sylvestre Nyandwi yatumwe guteguza ko Bunyoni yashobora kurekurwa. N'ivyaba gutyo bizoba bigoye cane Perezida Ndayishimiye, kuko azoba yerekanye ko atangova afise imbere y'ibindi bihangange. Tugaruke ku vy'itoroka rya Bunyoni agahungishirizwa mu gihugu ca Kongo, nk'uko n'amakuru twamaze kumenya avuga ko yari yahungiye mu buserukizi bw'ico gihugu. Hari amajambo akomeye cane yavuzwe na Silas Ntigurirwa, tubanze tuyabibutse. Aya majambo arakomeye cane, ati umuntu ndabahaye no umuntu ahambaye cane ku gihugu, mutegerezwa kurwanira igihugu. Hamwe yogira icaba igihugu coba kiguye mu manga. Nihaduka umuntu uwo ari we wese aza kubarwanya, mwidefande mu mwivune. Nimwakenera ramforo abaza kubafasha mutubwire. Jewe ngumye ngaha kandi nta bwoba mfise, nivyashaka bizonkoreko, ariko sinshobora kwemera ko dusubira kurya inkere mw'ishamba. Sinshobora kwemera ko dusubira iyo twavuye. Ayo ni amajambo General Silas Ntigurirwa yatekereye abasirikare n'abapolisi 67 bari bafise igikorwa co kujana General Alenguiyome Bunyoni muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mw'ijoro ryo ku munsi wa 4 ushira wa 5. Muti ivyo vyari vyateguwe gute vyo kujana General Alenguiyome Bunyoni mu gihugu ca Kongo? Ido nido ryose tugira turibahe tubabwire n'ukuntu vyari vyateguwe. Dutangurire ku kuntu umugambi wo gucikana Bunyoni bakamujana mu gihugu ca Kongo wari uteguwe. Imbere yuko hageragezwa kujabukana General Alenguiyome Bunyoni muri Demokarasi ya Kongo, hari habanje ibiganiro hagati y'impande zibiri. Muti ivyo biganiro vyari bimeze gute? Amakuru avuga ko inyenyurana hagati ya Ndayishimiye na Bunyoni iminsi 3 yo kwisuganya kwa General Silas Ntigurirwa. Gushika mw'ijoro ryo ku munsi wa 4, General Alenguiyome Bunyoni yarakiri kumuhana kwa General Silas Ntigurirwa i Bujumbura ku bw'amasoko yacu. Yahoze ari umushikiranganje wa mbere, yari yahunze muhiriwe iminsi 2 imbere yuko inzego z'umutekano zija kumusaka, kubera ko umugwi w'abafise ipete rya General Alenguiyome Bunyoni asanzwe arimwo bari bamenye itegurwa ry'ifatwa ryiwe ku bw'amasoko y'itorokanirizo ry'abanyamakuru ba Alemanda dukesha ino nkuru. Abajenero baciye bafata ingingo yuko General Alenguiyome Bunyoni aba arakinjuriye kwa General Silas Ntigurirwa mu kurindira ikiva mu biganiro hagati y'impande zibiri bivamwo. Urongoye urwego rukuru rw'intwaramiheto General Prime Niyongabo niwe yari yagenwe kuba umuhuza w'izo mpande zibiri, Rwanda Ndayishimiye n'urwa Bunyoni. Ariko rero izo mpande zibiri ntizahuje ku bw'amasoko yacu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashaka ko General Alenguiyome Bunyoni atabwa mu mvuto yagirizwa kunyonora amatungo y'igihugu hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu, kuko amwagiriza kugerageza kumuhirika. Ariko abajenero ntibari bashigikiye na gato
icifuzo ca Evariste Ndayishimiye. Ku bw'ayo masoko, gushika inyuma y'umutaga wo kuwa kane, abajenero basaba ko General Alenguiyome Bunyoni arenguka imbere y'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, ariko bagaca bamureka agataha. Ndayishimiye nawe ati oya, niyarenguka nca ndamupfunga. Iryo nyinyurana ntiryahavuye ribandanya. Nanone kubirabana nuko yaragiye guhungishirizwa mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ifatwa rya General Bunyoni, imiduga yari imujanye muri Kongo yagarukiye mu nzira. Amakuru abandanya avuga ko Alenguiyome Bunyoni ifatwa ryiwe, imiduga yari imujanye mu gihugu ca Kongo yagarukiye mu nzira inyuma y'iminsi 3 ya zuguruzuguru, ariko wa General Silas Ntigurirwa hahavuye hafatwa ingingo y'uko General Alenguiyome Bunyoni ahungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mwijoro ryo ku munsi wa kane ushira wa gatanu niho umugwi w'abajenero watanga uruhusha rwa nyuma rwo kujabukana uwo yahoze ari umushikiranganje wa mbere aciye muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi iri mu ntara ya Bujumbura bita Rirare. Uwo muntu ndabahaye ni umuntu hambaye cane ku gihugu, mutegerezwa kurwanira igihugu, hamwe yogira icaba igihugu coba kiguye mu manga. Nihaduka umuntu uwo ari we wese aza kubagwanya, mwidefande, mu mwivune. Nimwakenera ramforo abaza kubafasha, mutubwire, je ngumye ngaha kandi ntabwo bafise, nivyashaka bizonkoreko, ariko sinshobora kwemera ko dusubira kurya inkere mw'ishamba. Sinshobora kwemera ko dusubira iyo twavuye. Ayo ni amajambo ya General Silas Ntigurirwa yatekereye abasirikare n'abapolisi 67 bari bafise igikorwa co kujabukana General Alenguiyome Bunyoni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwijoro ryo ku munsi wa kane ushira wa gatanu. Abasirikare n'abapolisi baherekeje General Alenguiyome Bunyoni muri iryo joro bari bafise ibirwanisho rutura. Bamwe bari kumwe nawe mu muduga wo mu bwoko bwa jipe wirabura w'igisirikare. Imbere y'uwo muduga hari pick-up y'igisirikare. Inyuma y'uwo muduga warimwo Bunyoni naho hari pick-up yo mu rwego rujejwe gukingira inzego API. Urukurikirane rw'iyo miduga itatu rurenze gato ahazwi cane ku izina rya Saga Plage muri zone Gatumba. Pick-up yari imbere yaciye ihagarara, itangura gukata isubira inyuma. Intwazangabo yari irongoye urugendo icikoresha ibimenyetso mu kwerekana iyo iyindi miduga yari inyuma yayo yoyikurikira. Iyo miduga yose uko ari itatu yaciye isubira inyuma igana iyo yari yajiva. Muri ico gihe umuduga warimwo General Alenguiyome Bunyoni waciye wongereza umuvuduko uca imbere ya pick-up yari imbere yawo. Iyo pick-up yaciye iba igabanya umuvuduko mbere igeze mu micungararo yaho bita kuri Shanike icirahagarara. Umuduga warimwo General Alenguiyome Bunyoni wari wamaze kugera kure. Ya ntwazangabo yari irongoye urugendo ica irasohoka mu muduga ibwira abasirikare n'abapolisi bari muri za pick-up zibiri ati misiyo irahindutse, nimusubire mu makambi yanyu. Nitwabakenera turababwira, ntimuzimye amatelefone yanyu. Ku munsi wa gatandatu niho umugwi w'igihugu uraba ivy'agateka kazina muntu mu Burundi wavuze ko wagiye kuvugana na General Alenguiyome Bunyoni aho apfungiwe. Ku munsi w'Imana naho umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika y'u Burundi aca sohora itangazo rivuga ko General Alenguiyome Bunyoni yafashwe ku munsi wa gatanu. Amasoko y'itororokanirizo ry'amakuru Remanda avuga ko imbere y'uko hafatwa ingingo yo kujabukana General Alenguiyome Bunyoni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, hagaragaye ubwoba mu bajenero kubijanye n'ivyashobora kumushikira maze kurenga urubibe. Bari batewe ubwoba cane n'imigwi itatu.
abasirikare ba leta y'u Burundi basanzwe baraho mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abagwanyi ba Red Tabara hamwe n'abagwanyi ba FNL. Ku munsi wa gatatu hari abasirikare bari barungitswe aho muri Kongo kugira ngo bazokwakire General Guillaume Bunyoni hakurya y'uruzi Rusizi. Bikaba vyari bitegekanijwe ko atari guca ku mupaka uzwi n'amategeko wa Gatumba, ahubwo ko yari guca mu gace kitwa Vugizo. Mbere yuko izo modoka zari zireruye General Guillaume Bunyoni zigarukira mu nzira, hari pick-up yarimwe abasirikare 8 yari yabanje kugenda imbere yazo kugira ngo irabe neza uko inzira ihita. Ngaya makuru ahambaye cane kuri General Guillaume Bunyoni, ivyuma mwaragiye muranyegezwa, tubandanya kuvyegeranya umunota ku yundi, duhejeje kubitunganya mukabikurikira kuri nombonesha kure ya ICTV. Mukanya turaza tubashikiriza izindi nkuru nyinshi cane turiko turabegeraniriza ku mabanga mwanyegejwe ko biriko birabera mu gihugu n'ibihangange kunyinyurana kubandanya kongerekana. Mukanya ndaza ndayabashikiriza.